kicana kuri mikrofone n'isi mukanya gato abagira batutangariza umupira bamaze kuba bashika kandi tugomba ko bisaka uje kumva arumviriza 250 million kuri Lamine Yamal vice president wa equipe ya Barcelone icegera cha rapport yongeye kandi gutangaza ko ayo mafaranga bayanse kuri equipe ya Paris Saint-Germain ariko urundi ngo Paris Saint-Germain n'undi yafise muri visa witwa Lamine Yamal bafise ubwa kuzo kuri kozenge bakoze kuri Neymar Junior ubusabwa 250 million babasi nofunga umwuka kandi amukiya akenewe muri Barcelona ari mukinyi mwiza Barcelona ifise Ramasya ntiraheba bisobanura ko bisora kundi mukinyi mwiza wo muronka byoroshe kwa ese Barcelona nka Lamine mu miliyoni 250 PSG ni mukinyi asanzwe rero wabona ariho hose Edi tube duca mukuri nk'abantu bakuze uno munsi n'abafana ba Barcelona amaze guhumira amaso yamaze guhuma kubera Lamine Yamal ninde muri Barcelona kubijya tosoka kuri 250 million kubijya no munsi Lamine Yamal murabe eske niki kiri kugira Lamine Yamal mwiza iki kibazo kiri muri Barcelona ikeneye abakinyi beza sivyo ashikira muri Barcelona iri muri projet yo gusubira kugaruka muri produits za Ramasya asoka ari produits za Ramasya aza muri Barcelona hasanga Xavi Hernandez amuho mwanya arigaragaza ibintu biba neza encore une fois achashikira no muri ere nziza ya Spain imenshereza en français on dit que la petit vient à manger turumvikana iyo uhawe umwana nabafungura ni bavyibuhe sawa bivanye nivyo bafungura usanga batabanje kuranga umubiri ukeneye iki la petit vient à manger ndabisigura muri buno buryo Lamine Yamal n'umwana zibaro ico no gisinyira nuwo mfata ngo ati Lamine Yamal arazibaro ntayazi no gisinyira Lamine Yamal ni isi mugabo uburyo tubivuzemo rero ngo ni isi hari abantu bacu babona ngo urumva Barcelona yabuze Lionel Messi iki niki tugomba Yamal mugira kuri Barcelona nkande uyu mwanya uhawe Lamine Yamal akagirwa kino cizere wohabwa Toni Fernandez nibaza ko Yamal afise baro nyinshi gusoma Toni Fernandez bivuze ngo rero kubugina miliyoni 250 equipe babona Barcelona wafamo ariko umuntu amaze gukonvinka so gupfa n'utarakonvinka ivyo ni ibintu bitandukanye iyi ni saison ya kabiri ya Lamine Yamal muri Barcelona baba nimburi kuri mikuru no munsi abantu bamaze kubona icyo ushoboye nka Landry Neymar Cesar nibivuze ko twa turundi umuntu mwibarabara simareka tubishoboye reka kuyumvira utarabikora ivyo bintu Barcelona abona abantu babitandukanye Lamine Yamal amaze kutwereka icyo ashoboye ariko Toni Fernandez nawe tuzi gushika muri kano akantu keza cyane ashobora gukonvenka canke nta konvenka muri kano kanya turafata umaze gukonvenka ya Lamine Yamal a 17 ans ageze ahantu abantu bose bagomba kumushira kuri nivo ngirani ya Mohamed Salah kubera iki ari muri equipe FC Barcelona mugabo Barcelona nemera yatunze Asmani Fati Yamal jusqu'à présent nivo yafati ntaragira n'igice si mwiza hari muri Barcelona nziza ntitwamubonye ku mwaka uheze mugabo nivo yafati mwiza uyo Fati wawe samaze guhika equipe ni iki rero ndiko ndaza kukubarira regala tuze tuba hari nagatira mukunda gukoresha iyo bari muri classic sport mba nasohotse mugabo sinzi uburyo mubayemo hano anagiye kunywa amazi ubasose kubera kunywa amazi uyu mujama ari kunwa ingufu z'ubuse Lamine Yamal ntaraba mere buteur wa equipe Lamine Yamal ntaraba mere passer wa equipe Lamine Yamal naragira contribution ngo tuve ngo Barcelona twoyera Liga Lamine Yamal naragira contribution muri Barcelona ngo tuvuye ngo atwaye Champions League baro kumugereranya na none umvugiye contre nanje cyangwa uranshigise sivyo mugabo reka nakubwira aho bigira rero sivyo ese tugiye muri kahise n'inyuma ya FC Barcelona niyihe mari isayangana yavuye muri amasi yabagurishije amafaranga nkuko nayo erega no kugaciro no musi ni football iriya football ya kera na football no ya kera no birasa birasa nyene kuko babaye beza muri football ya kera nyene kuvaho ukamenya umupira w'amaguru ninde yaguzwe amajana 250 ninduzi ninde mukinyuza araje hejuru y'amahera Neymar yaguzwe hari uriho reka mugabo na musi Paris none ko Paris Saint-Germain kirondera Yamal ku majana 250 arafise moitié ya Nivene arafise enkare ya Nivene Neymar kandi iri ni itara rya Barcelona ikaba ni itara rya Espagne nimwibagire kandi ko musi Neymar yari itara rya Barcelona akamurikira na Brazil bisumye ivyo Yamal akorera Espagne ariko kandi abanya Brazil wari wo mukoro wayo attention yana Brazil nenda kwazi turetse livre kugira isubizwe inyuma gato isubizwe inyuma ya Neymar muri equipe ya FC Barcelona Brazil bari kurikora mu iki ngo baje gutera pression mu FC Barcelona mugabo no musi
gushima 250 million ukaja gutumwana bitwa Lamine Yamal mu muriro kwa Paris Saint-Germain meme na Espagne bikubaza uretse Barcelona nimunibagire equipe naje ku murder yariyo mbego uyu munsi equipe isanzwe uyu munsi Espagne itagira Yamal niyo kina turetse kuba equipe isanzwe Espagne itagira Yamal niyo kina ntibariko baratsinda Paris Saint-Germain ni Rumuanga reka nikomeze Paris Saint-Germain ntibari gutsinda Espagne ya 2010 niyo twagiye igikombe kinisha ba mediateur batandatu ntibari gutsinda reka bava hehe ba mediateur ndanagira ko nishura n'abantu bagenzi bacu kuva isoko bitwa Bepro ndanagira ko nishura abantu bagenda bambaza muri commentaire Lamine Yamal acari muto ndanagira ko nishura abantu bagenda bambaza muri commentaire cyo dupfa na Lamine Yamal je Yamal ntaco dupfa ico nanga nuko mumugira watari oya turetse nivyo oya nisinico ahubwo wo muvuga uko ari ibisigaye by'abantu ntabirabi umuvuga uko ari je nimba ubwiye ko wagurije Neymar kuri 222 million uno musi Neymar yari afise kiri yagiye Yamal ntaratangura ariko mugabo equipe ya Paris Saint-Germain ishobora kwiprononsa gutanga 250 million ku mukinyi mubi Mike Paris Saint-Germain igura Neymar 222 hari Ronaldo yari yaraguzwe ijana hari babare bari mugihe kimeze gute mu gihe cyose Ronaldo yaguriwe ayo mafaranga nicyo kintu football yateye agaciro reka turangirize kwa Kylian Mbappe tunava kuri bya Lamine Yamal ariko icyo mumenya nuko vice president wa equipe ya Barcelona we yatangaje ko 250 million bazanse kuri equipe ya Paris Saint-Germain nibikunda nibyo nagomba shishyo nimishobora no gukunda kuri Lamine Yamal si kibazo cy'umusaruro Lamine Yamal ari gutanga muri FC Barcelona si kibazo cy'ubukene Barcelona barimo si kibazo cy'ikiniki nababiye iri ni itara iri muri FC Barcelona na equipe ya Espagne kandi igihe cyose Espagne yabaye nziza Barcelona yabaye nziza hari abariko bakorokana ngo Yamal yabaye mukinnyi yaranze igikombe cy'isi aramaze kukijamwo cyumviriza ku radio yabaye muri Ero mukinnyi mwiza ni Rodri Casca nawe nyamva yabaye mukinnyi mwiza akiri muto muri Ero niyo trophée individuelle ikomeye amaze kugira kare nahoze niyumvira ikintu ntuzi gituma abantu bafata abakinnyi bakina kwa Real no kwa Barcelona ko aribo beza nibo bifokaliza kuri izo equipe nk'uno munsi weza cewe umuntu wosigurira Pedri none waza ko Pedri ari umupira azi nkuzi Vitinha wo kwa Paris nta na moitié mugabo wibwiye abantu baragufata Vitinha Edi kugereza umukinnyi wa Paris Saint-Germain no FC Barcelona Edi reka tuguhe ubutumire mu kindi kiganiro cundi musi wazi ndagusigurira reka tugende aya ibyo nsigura byose no twafunze kabisa muri Juma dufashe dusimire kuri Kylian Mbappe gato